yari imfungurwa zuzuye isorori kandi agwaye. Uragwaye ntihagira apeti cyane. Oh, hello beautiful people. Reka nongenda guha ikaze udahengeshanya gutenda like kuri page yacu ya Facebook na subscribe kuri YouTube. Ni kuri Sky Media Burundi. Uracari kumwe na animateur wanyu wa Madublo aka WTOG Mr. Kajagari Mihari. As long as I'm there, I hope we're gonna party. Nk'ibisanzwe muri kino kiganiro musanzwe muzi ko urinze mumbona ngaha nuko mba ndabazaniye bishasha. Bandaye no kubifuriza umwaka mushasha 2022 uze ubarangimwe iterambere ridasanzwe kugira ngo Uburundi bwacu tubuteze imbere. Yes, nk'ibisanzwe musanzwe muzi ko buri gihe ni ngaha banabazane bishasha nkuko mubibona ngaha turi kumwe na wa mustari wanyu. Ni Mustapha akomeza kwigaragaza, ni Mustapha ariko arakora ibitangaza ngaha mu gisagara ca Muyinga ndetse ku Burundi monde y'abantu bakunda football muri rusange. Ni Mustapha ubona ko akiri umusore mutonya cyane afise imyaka mikenya muga bikorwa akora bimyemerera guhangana n'abamusumvye imyaka kanatsindana nabishoboye. Twagiye turaganira ku buzima bwiwe. Musanzwe muzi na papa wiwe ari n'umufana wa New Oil. Mbega ho muhira vyifashe gute, mbega hari ingane yabanye gute? Twagiye turayaga vyinshi ngira ngo we araza kubabwira mu ncamake. Okay, turashaka kutubwire kwanza muhira vyari bimeze gute hagati yawe na Peri kurya musi bijya match? Ava ijya match twari tumaze nka 3 jours ambwira bana mwebwe nimushobora kudusinda, ariko nkanje kubera urya n'umufana nanje ndumukinyi twaca duterana amajambo narahora uko nyene nkavuga ati katurindire match igere. Ariko gusanga ati ngaha muhira vyari byatanguye nyene kuza utuntu utuntu nitwobura kubera n'umufana akunda irya ekipe nanje ndumukinyi. Hajya muhira Mustapha hagati yawe n'aba batonya bawe canke bakuru bawe canke na Meri bose nabashigikiye abari ku ruhande rwawe n'abari ku ruhande rwa Peri n'abandi babiri gusa no bari ku ruhande rwa Peri. Abandi bose cyane. Okay, Mustapha ujya turashaka tubwire muri make ku rugendo rwawe rwa football kuva aho watanguriye kugeza ubu byagiye biragenda gute kugira wisange? Eske football yari ikintu wabona ko uzofata nkaho umenga ni ukabifata nk'umwuga canke byari ibintu nyene wabona ko umenga ni ibintu nyene byo kwiryohera nkuko abandi bari bariko barabikyo? Wapi mu rugendo rwanje rwa football nkitangura gukina sinabona yuko notera ni intambwe noya ndiko, kubera nkitangura gukina nta cyizere cyinshi naronka, narirukanwa. Nkavuga ati narigeze kwiyumvira guheba football, ariko nka kujya kuntu basi umuntu aba akunda ikintu inza ndaza gukora rimwe rimwe maka ndaronka iyindi ekipe, kubera ekipe narimwo bari banshize ku ruhande bavuga ati nta kimwe ngaho tumarira. Niyo kumenya kiya gihe ndibuka ico gihe bivugwa ko mwiruka mu ekipe ngiye nk'abantu nka 4 kubera ko ibintu bya football nari kurikirana cyane nanje nesanzwe ndabirimo. Hajya bavuga ko arumenga ngira ngo bavuga nka umenga ngo ni nkini ngo ni ndero ngo nta ndero mufise ukunuku sinzi byari bimeze gute mu ekipe ya ijya ekipe mwari muri mujya mu coach yabirukanye? Oya, indero yari nyinshi ahubwo yadushize kutwirukana yadushize ku ruhande nk'abakinyi badashoboye. Ariko ndashaka kumbwira nyene kuri ico nyene ku mukoca hajya umaze kugera ku ntambwe ishimishije, uwo ari we wese arabibona ko ari ibintu biboneka. Uramaze kubona message yiwe canke se mugahura akavuga ati petit courage kweri ibintu ukora ni vyiza atitaye kuri vya ni vyigeze ku
bijya navyo nshobora kwitaho kubera ni ibintu vyarenganye sishobora kwibazaho cyane ku bintu vyarenganye turaganira nyene neza nta gwanko rurimwo gira rero umunsi rero akiza gusa kubwira cyane Mustapha kweri courage urashoboye na cyagihe bya bindi byari byarabaye kandi vyaranyerese yuko nagize inambwe byarangyoye cyane kugira Mustapha ashike kuri intambwe courage wayikuye he courage ya mbere nayikuye ku bavyeyi iyindi nuko turi mu bagenzi barambwira ati wewe turiko turaraba uri mu bakinyi basi abakinyi twakinana barambwira ati wewe hajya basi uri mu bakinyi batuma dusinda nanje ndavuga ati reka nkomereze ngaho ni Mustapha byinshi byagiye biravugwa byinshi bagiye baragerageza kuvuga neza nkuko twobivuga kubera ko ibikorwa wagiye urakora kenshi baba bagutegereje muri equipe hajya iyo wicaye ego uri mu bantu badakunze gutangura sinzi icyo baba bakubikiye hajya nturamubaza ko cya kubera ikije kunze kuntanguza hanze navyo baza umukoce niko usanzwe benshi abagutegereje ko winjira ntewe nturibaza ati basi nje kwereka atantanguza mu kibuga nje nanje simbona niyo mpamvu ninjiye ngerageza gukora ibintu byose bishoboka kugira ndamyemeze ndabe yuko imatch kurikira yo nanguza ariko ngoma mbona vya bindi nyene ako Mustapha aka video umaze ko yego benshi nk'abantu twatiko turafata amasanamu hirya no hena hariya video umaze kubona ukavuga ati neje ibintu nje nabikoze kwene ukabona ko ari ibintu by'ibitangaza wakoze video maze kubona ni nyinshi ni nyinshi sinovuga ngo ati niyo maze kubona ikangyohera gusumba izindi ajya Mustapha umaze guhura n'aba defenseur benshi nk'ama video yawe nk'umuntu ayiravye kabisa umuntu abari karaza ku ruhande abari ku rundi ruhande wewe biraboneka ko umuntu yene wo ku amacenga sinzi ngo vuga ngo ni Messi sinzi ngo novuga ngo ninde kubera ko kwayibisha abantu urabayibisha abantu ba defenseur umu defenseur nawe umaze kuvuga ati nanje bikweri yangoye ninde naho niturahura ntawe n'umurabona ese nutegereje kubona uti nanjye ndashaka kubona umuntu basi akujya kwanya amacenga yabona ko wewe ugenda wanyuragira mu gwama gute amagoli vubwe sinokwifuza ko duhura n'umu defenseur ngo afate naho twohura nanje ntegerezwa kuca mpindura indi systeme nkaraba ngene ncaho ni Mustapha kuri umwanya novuga ngo ariko arabyitwaramo neza hajya Mustapha football ikintu umaze gukuramo canke nk'intambwe umaze kugera ko ikintu nkuvuga ati nanje ndashobora kubwira nk'abandi bari mu rungano rwanje go hasi kugira ngo babandanye nabo babikunda ni kihe kintu umaze wababwiye icambere football yaranyunguye abagenzi novuga ni nko kwagura umuryango umufuko wo kutabivuga ni kawaida yaratumye shobora kuba nagira inshuti nyinshi cyane turashaka kutubwira rero umunsi wa mbere wumva ati sinzi ngo byabaye by phone sinzi ngo baragutumye ko umuntu arakurondera turashaka kutubwira umunsi wa mbere wumva ati kugiye kugukinira umugwa wa Olympic Star wiyumvishije gute umunsi wa mbere nakiri telefone bambwira yuko bariko barandondera ni ibintu vya mbere vyanyoheye cyane kubera ico gihe ndibuka yuko nari kina muri deuxième division equipe nakinira yagize amahirwe makeya ishobora kuba yakoroka icicaro ija muri troisième division kandi ibintu vyo ngaha mu Burundi urabizi bigoye kutibuka division ucuronka equipe iri mu yindi division kandi watibuse kandi ibintu biba bigoye cyane urumva ibintu vyanyoheye nanje muri jewe sinavyemeye muwo mwanya uragiye muri Olympic Star ikintu
ikintu ukija muri Olympic Star wenyene wihaye nk'inshingano uvuga ati nje ngiye kuzuza iki kumara kuronka iyo message cari kiye muto caceki muri Olympic Star icambere nagiye niyumvira nagiye ngiye kugwanira ikibanza cyo gukina cambere uvuga umaze gukora ukaronka ikibanza cyo gukina ibindi biraza mu nyuma. Okay, mu bakoca benshi mwagemuraho n'abakoca benshi umukoca mwahuye nawe ukavuga ati koca ibi bintu kweri akagukosora ikintu ukavuga ati iki kintu kweri akakosora ikintu ukavuga ati nanje iki kintu kweri yarinzi ko ari defo yiwanje akavuga ati ikintu ndagihevye. Umukoca ambwira ikintu je ndamukosora ikintu umukoca yigeze mu bakoca bagiye urahura hari umuntu akubwira ikintu ugasanga wari usanzwe ugifise mugabo utazi ko arakadefo kiwawe umukoca yigeze kubwira akantu nyene ugasanga mu nyuma nyene babidekuvura ko arakadefo nyene ninde oya niturahura uwo mukoca ameze oya kecha Mustapha football we nkaho ku bwawe nk'umuntu ushaka kubisobanurira urifata nk'iyi football ukuntu ndayifata kuri jewe ndayifata nk'akazi okay urifuza ko gushika nahe Mustapha ikure hashoboka benshi baragize eske uhora wimve nawe kuzokinira nk'intama mu rugamba gutumwa ko byagiye twagiye tubona ngira ngo bari bigeze kubatuma ko sinzi menga muri imbere hari igihari cyagiye ari muri 2018 mu batarinze imyaka 15 haje uhora wimve ya kuzosubira hari gusubira ugakora n'ibindi utakoze kiyagiye inshallah. Okay, Mustapha akantu nk'abafana bawe arabakora bandaza ufise abafana benshi hajya baba gutegereje ikintu wabwira nk'umwaka muri retour ni kihe kintu ubizeza muri retour ko yamaze no gutangura abafana banje nuko icambere ndabakunda cyane nuko no bizeza yuko ni muri jewe nifuza gukora ibintu bibaryohera gusumba. Okay, turazi neza ko umuntu kenshi birakunze kuba nk'umuntu w'umustar abase asumbye abandi izina nk'umurunganwe gwawe eske yurimwe ubona kwisanzura ko nyine ko byahora kera nk'abagenzi tubanye kujya nyine byari bimeze hajya mu bagenzi ufise n'indago twenza cyane yitwa Bonge umuntu munini kuno ubwize ushigati twenga bisa nkaho menga aragutwinza cyane gose cyane nk'inkuru basubibuka aragutera ugati ngaha uyibuse ucyo twenga ni Bonge yamaze kumbwira inkuru nyinshi ziwe ariko iyi nkuru ya mbere no banibuka intweza cyane n'ubundi ayibuse nguma ndyoherwa nuko nibuka igihe atubwira yari gwaye ari mu bitaro nyene aremvye ukuntu yari imfungurwa zuzuye isorori kandi agwaye wagwaye ntihagira apeti cyane ndakwiye kumurondera kwe umubona nawe byandaze yaragwaye mugadazi mabwo ataragwaye mugaho gati yaremvye arimo serumu apeti nore yakiboneka Okay, Mustapha ari kibazo nkunze kwibaza kubera iki kenshi bakunze abakinyi benshi bakunze kubabuza abakobwa biravana we nkawaza ko impamvu ari ndabizi barakunze kubibabwira abakobwa mu baje kuruku nuku impamvu ni nyinshi we nk'ikintu mwana ati te impamvu batubuza abakobwa ni we kubgaho basi maze